Reka dusubire tubaramutse mwebwe mwese mukurikirana Inkerebutsi TV, hakaba hariho ubutaragira sabone cyangwa subscribe nace araba munsi y'iki kiganiro ahanditse sabone nimba telefone yiwe iri mu rurimi rw'igifaransa cyangwa handitse subscribe nimba telefone yiwe uri mu rurimi rw'icongereza, aca hakora acabona handitse acabona haraga kengeri nako naca gakorako, acabona handitse toute canke all nakone aca hakora kugira zo kwame ashikirwa n'ibiganiro byacu byo hanyuma. Hari kwigenekerezo rya gatatu ntwarante umwaka wa 2024 aho abaskuti sinzi bo mu karere ka Cibitoke Regio Scout Cibitoke bahimbarije isabukuru ry'umuvunyi wabo muri komine Mabayi. Ibyo birori rero byatanguriye mu misa yabereye kuri paruwasi ya Mabayi, bahejeje bace baja gusangirira hamwe akarahure. Inkerebutsi TV rero yahavuye yegera ubuserukira abaskuti muri ako karere ka Cibitoke. Ubu tugira tubashikirize ikiganiro twakoranye nawe ukuntu ibirori by'uwo munsi mukuru byagiye birakurikirana, tuzobibashikiriza hanyuma vuba hashoboka. Kurikirane rero ico kiganiro. Turabaramukije natwe turabaramukije mumeze neza? Yego turashima. Mbega byo kunda ko mubanza kwidondora bariko baradukurikirana kuri Inkerebutsi TV. Ku mazina ni Ndahakishimana Philibert nahawe n'abavyeyi na Patiri. Kubw'abaskuti ni Honal and Crutable. Nkaba mpagarariye ishyirahamwe ry'abaskuti mu ntara ya Cibitoke. Byo kunda ko muducira mu ncamake ku mayange abaskuti niki? Abaskuti na bakorana bushake n'abantu bafasha mu kibano, nishirahamwe n'umuhari wafonzwe n'uwitwa Baden Powell mu 1997 mu ntumbero ko yegeranya ugwaruka akarushira hamwe, ugwaruka rufise imico itandukanye mu moko yose bava mu mihinga itandukanye kugira ngo gutegurire rumenye gutegura kazoza kabo. Twababonye uyu munsi ngaha muri komine ya Mabayi bijya mwarimu mbega byari biki? Uno munsi akarere k'abaskuti ka Cibitoki karamutse kigina isabukuru y'amavuka y'umuvunyi wacu ko yavutse mu 1957. Tugeze ku isabukuru y'ijana na 67. Rero akarere k'abaskuti ka Cibitoki kimviriye kubikorera mu cyo twita district Mabayi, ni kuvuga komine, hakaba arimo yo district Mabayi, hakaba arimo paruwasi Mabayi. Rero uno munsi twagize imisa yinjiye saa 4 isoka saa 6, turakora urugendo rwo kuva ku paruwasi ku bahazi gushika ku komine. Hama kandi hari hatikanyijwe no gutanga carte d'assurance maladie na lesi ya ambulance n'ibiro bitanu by'umuceri ku muntu kubatishoboye, ku bantu bashika 200. Mugabe icyo gikorwa nticyabaye bivanye n'ukuntu abo twasabye mu nzego za komine twasabye ko baduha abo bantu bitashobotse ko babaronka byoroshe, ngira ngo bivanye n'ukuntu twabibabwiye peut-être ku mwanya mutonya. Nico gikorwa kitabaye, mugabo tuko turabandanya tuvugana n'inzego za komine, birashoboka kejo canke hirya yejo umwanya n'umwanya ivyo bintu tukabishikiriza kuko birahari, biri disponible. Rero twimviriye kwigina iryo sabukuru ry'umuvunyi wacu, tumwe dutambe tuvuga amajambo bihere, turavuga ati no kuko umuskuti n'umugenzi wa bose kandi yama arangwa n'agakorwa kiza kamisi yose. Nico kituma twavuze ati reka dusangire n'abakenya batishoboye mu buryo dushobora kuba twokwegeranya mu baskuti. Rero nico
gikuru cyari cyadukoranyije Mabayi ni kwigina isabukuru ry'amavuko ry'umuvunyi wacu no gusangira n'abatishoboye bakenya bashoboka nabitakunze mugabo turizera kejo canke hirya yejo bishoboka ko tuko turabandanya tuvugana n'inzego zirongoye komine Mabayi. Mu misi heze twarababonye muri mu bikorwa mwashaka kwerekana iki? Hari ico twita somene scout ni kuvuga iyinga ryahariwe umuskuti ni iyinga nyene rihura n'itariki 22 z'ukwezi kwa kabiri uko umwaka utashe ari naho umuvunyi wacu yavutse nababwiye ko yavutse mu 1957 rero uko umwaka utashe tukama tugira ico bita semaine scout rero imigwi y'abascout ico twita groupe scout aherereye hose canke abashe kuvyerega ko organiza ibikorwa ku rwego rw'ama district uburere bw'ama district ku barongo y'abascout muri commune barorganiza ico twita bonne action agakorwa keza rero ivyijya mwabonye muri seseka byari bariko barakora agakorwa keza muri iyo semaine scout. Ego hariho abantu benshi mumvise nk'ubwa mbere abaskuti mbega kwinjira mu baskuti hasabwa iki? Nta kintu gisabwa nta mahera asabwa si nka mu mashira hamwe mato mato yo kuziganya no kuguranana mu skuti nukuza kugira ngo bakwigishe ugerageze ubane nabandi neza hama ugerageze kuzosigisi gusumba uko wagize gute uko wayisanze. Mwatubwiye ko buri mwaka mwama muhimbaza mwene uyu munsi mukuru mbega imisi yose mwama muza ngaha muri komine Mabayi bigenda gute mu guhimbaza uwo munsi mukuru? Oya imisi yose Mabayi musanzwe tuko tugendera ku ndinganizo ya national yabadutwara ku rwego rw'igihugu harahize imyaka 3 babitanguriye mu Ruyigi barasubira mu Rumonge ejo hari Bujumbura muri region Imbo rero natwe twashe dufata iyo ntumbero turavuga ati au niveau régional ni kuvuga ku rwego rw'akarere ka Cibitoke tireka tuze twama twigina hamwe turi hamwe igisabukuru ry'umuvunyi wacu mu mwaka wese twabitanguriye muri district Mugwi kuvuga commune Mugwi naho nyene twarashoboye gufasha aba vulnerable bangana na 11 aho twabahaye cam turabaha na resi ambulance turabaha nibiro bishika kuri 4 by'umuceri rero turavuga ati reka uyu mwaka tubikorera Mabayi bisigura ko no mu mwaka uza tuzobikorera mu yindi district mu yindi commune. Ego twababonye hariya mbega umuhari w'abaskuti uja mu bande nabande? Umuhari w'abaskuti uja mu bose ni kuvuga abahungu n'abakobwa abari bo bose turabakira nta kibazo na kimwe kandi kubera umuhari w'abaskuti turafise indinganizo nziza cyane kubera tuzi yuko usanga abana iyo bageze mu myaka y'ubusazi muri adolescent turafise imigwi umuhari w'abaskuti ugizwe n'amagroupe mato mato twafise imigwi 4 ariyo twita amayinite hariho unité met unité troupe unité grappe na unité lutte rero muri unité troupe na unité grappe turafise nyene tubajera kuko tuzi ko ari abantu iyo bari hamwe ari abahungu n'abakobwa bose usanga bakora batandukanye yego. Umutama nka jewe utanguye kumera utuvi arashobora kwinjira mu muhari w'abaskuti? Nta kibazo na kimwe kuko turabakeneye kandi iyo baje bakuze barafise nico baterera kugira ngo encadrement des jeunes igende neza cyane. Bakunzi ba Inkerebutsi TV raba musiki kiganiro ukaba turagira sabone cyangwa subscribe cugira sabone ucukora ko hanze sabone cyangwa subscribe umaze gukora ko ucubana agakenge nako ncugakora ko umaze gukora ko ucuba hanze tute canke or naho ncukakora kugizo kwa mushikirwa ibiganiro byacu byo hanyuma mbega ko twabonye aho mwari muri hariho dutandukane gutuntu mwambaye mu izosi dutandukanye tudasa bijya byo bafise insiguro? Ego birafise insiguro kandi komeye ni kuvuga hari amafulare y'amagroupe yose igira gwaye fulare ishatse na ibihu bivanye na couleur yifuje kandi couleur ifise igisigura bivanye n'umuvunyi bitiriye iyo groupe yabo hama wabonye ko hariho ayandi mafulare yabamba amafulare yabari muri rwego rwa region n'abari mu rwego rwa district hama nanji fulare nambaye ni fulare Jiliwele ni kuvuga kugira ngo iyi fulare uyironke ni fulare urinda kwiga ukiga ukaja kwishure scout bakakwigisha hanyuma ukaja muri stage uvuye muri stage umwankaderere baguhaye akemeza ko
ivyo wigishijwe wabikoze neza kuri tere canke ubizi ugaheza ukaba confirme. Turatumiriye rero kandi cyane abaskuti kurondera ifulari kuko niyo fulari ikomeye, niyo fulari iranga umuskuti kugira babone ko ari umuskuti by'ukuri abushitsi. Mwatubwiye ivyerekeye ko mwagize umunsi mukuru mu karere ka Cibitoke, no kuvuga numvise wogira ni intara yose ya Cibitoke yashoboye gukoranira ngaha. Mbega groupe canke district irafise uburenganzira bwo gukora uyu munsi mukuru dufate kuri ako karere kabo ka district canke ka groupe? Ego barafite uburenganzira neza cyane, ni kuvuga Tangura National, ASB agakurikira amaregion agakurikira amadistrict havuye akakurikira amagroupe. Mu gihe muri izo nzego zose twagiye turavuga, muri izo ngazi zose twagiye turavuga, hariho ingazi imwe itabishoboye kuba yo bitunganya, baca barekurira abandi bakabitunganya kugira ngo ntibababere intambamyi. Ego nyakubahwa musanzwe murongoye abaskuti mu karere ka Cibitoke cyangwa mu ntara ya Cibitoke, hoba hari habo mwotera kamo? Ndagomba kubamenyesha yuko abaskuti mu Burundi bafise ibikorwa bibiri bikomeye cyane. Hari igikorwa kizoba ku itariki 14 gushika ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu, kizobera i Bujumbura uyu mwaka nyene, aho tuzokwakira umunsi mukuru wahariwe umuskuti munyafrika, aho abaskuti bose bo muri Afrika bazoba baje, akazojamwo abaskuti bari hagati y'imyaka 17 gushika ku 25. Iyandikwa rizohera ejo ku munsi wa mbere itariki 4. Hari n'ikindi gikorwa twita jambore kizoba mu kumunani, kikazobera ku kigo kijejwe inyigisho cy'abaskuti kiri Igitega aho bita Ibungere. Naho nyene ni kwiyandikisha, iyandikwa rizohera ku itariki 31. Hakenewe na cyane abaskuti bari hagati y'imyaka 14 na 17, abo bakiyandikisha bakazotanga uburenganzira bwo kwinjira bungana n'amahera 100,000. Turatumiriye rero na cyane abaskuti bo mu ntara ya Cibitoke kugira ngo baje muri izo nyigisho, nabo bamenye by'ukuri igiskuti icyari cyo neza na neza, bamenye naho igiskuti kigeze, bongere bahure n'abandi baskuti bavuye mu mihingo itandukanye. Kuri ibyo bikorwa bizoba bibiri ku rwego rw'igihugu, turabateye akamo na cyane abavyeyi bafise abana b'abaskuti n'abaskuti bakuze, kuko abo bana ntabyo boshobora kuronka ayo mahera, kuko haruhande yo gutanga ayo mahera bazoshirako n'itiki. Hari ico mwari mwifuza ko twobabaza ngaha kuri Nkebutsi TV tuba tutababajije? Nibaza ko muri rusangi ibikenewe byose twabivuganye, ahubwo twagomba dutumira abaskuti na cyane yo muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke, wanashaka mu Burundi eka no ku isi yose, gukurikirana ibiganiro bica ku Nkebutsi TV, kuko turabona ko ari ibiganiro bishobora kuba bifasha abajene, natwebwe tukaba dukorera mu bajene nyene mu ntumbero kubafasha kwiteza imbere. Reka tubashimire cyane kuri aka kanya mushoboye kuturonsa, twabonye ko mwari mufatirwa kumwemeye muri igora muza kuvugana na twebwe kuri Nkebutsi TV. Turabakengurukiye cyane. Murakoze, n'ubundi munsi muzo wamudukeneye turahari. Reka tubashimire mwebwe mwese mwadukurikiranye, tubatumirira kugira sabone canke subscribe ku batarabikora, kugira nico kiganiro kindi cerekana ukuntu ibirori byagenze muri Region Scout Cibitoke bizobashikire byoroshe. Turabasezeye rero, ahasigaye nawe butaha. Bye bye.